Yosefu umuhezagiro wiwe tubisoma ku murongo wa 26. Imihezagiro yanje so irengeye iyo basogokuruza bahezagira ishika aho imisozi y'inahava igarukira, izoba ku mutwe wa Yosefu uwagizwe mukuru muri bene se, uwarobanuwe muri bene se. Wa mugisha wari kuba wareye ubene ucuraza usimbira kuri Yosefu. Kubera iki wasimbiye kuri Yosefu? Igituma wasimbiye kuri Yosefu biri ku murongo wa 24. Yagizwe mukuru ararobanurwa kubera Yosefu yizigiye Imana, ntiyigeze ahemukira Imana. Naho yatwagwa nk'inyagano mu gihugu kitari iciwabo, ntiyigeze ahemukira Imana. Yabandanije kuyubahisha, abandanya kuyihesha icubahiro, nawe aca yegukira umugisha wari kuba uw'imfura kubera yakoze ibyaha. 24 havuga ngo abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere igitandara ca Isirayeli. 25 niyo Mana ya so izogufasha, iyishobora byose izoguha imigisha iva iyo mwijuru iyo hejuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu. Izoguha umugisha w'ibere ryiza n'inda ishira imbere. Aha muri Bibiliya nshasha niho babivuze biratomoka neza. Izoguha imigisha yo konsa no kuvyara, kubera yifashe neza, yubasha Imana, arayubahisha mu mahanga, arayubahisha no muri ca gihe muka Pontifara agombye ko basambana, yarubahishije Imana. Aho yageze hose mu munyororo yarubahishije Imana, ari hariya ibwami yarubahishije Imana, yagumye avyifatamwo neza. Hanyuma umugisha wose wareye ubene ucuraza umuza ko aba mukuru, aba urobanuwe muri bene se, agirwa mukuru mu gishingo c'imfura yanjanjwe ku busamuragwa bwiwe biciye mu vyaha.